Umupfasoni Emilienne Sibomana arahejeje gupfungurwa. Nukuri ku ruhande rw'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH n'umunezero ntangere. Ica mbere ndamukeje, ica kabiri ndakeje umuryango wiwe, ica gatatu ndakeje umuryango w'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi, abaharanira agateka k'abana, abaharanira uburenganzira bw'abana kugira baregwe kandi baregwe mu buntu. Ndakeje abantu abari bo bose, abamenyesha amakuru, amashirahamwe atandukanye tudashobora kuvuga ngo tubatondeke tubavuge, abantu n'inzego zose zagize uruhara kugira Emilienne Sibomana ashobore kubohorwa. Abo turabashimiye kandi nawe nyene tumuremesha yuko atari wenyene. Turabashimiye kandi dusaba yuko aho Emilienne ari yokingirwa. Kirya kintu catumye apfungwa kirashobora gutuma ashobora gukorerwa ikindi kibi. Ikindi gikomeye nosaba nuko kuva uyu munsi abarezi, baba abavyeyi, baba abigisha, baba abajejwe intwaro, kuko abarezi bakuru nabo bategerezwa kurerera Uburundi, abajejwe intwaro ko bokingira agateka k'abantu baharanira agateka kazina muntu. Abo bantu bariko baratabariza abana mu mashure ntimubafate nk'amasema. Iyo batabaje ndabasavye muheze mutabare, kuko muri uwo mwanya umuntu aba apfunzwe azira yuko yatabarije abana. Muri uwo mwanya abariko baronona abana baba bariko bararonka inguvu. Muri uwo mwanya abantu badahanirwa ivyaha nk'ivyo vyo kwonona abana baba bariko bararonka inguvu zindi. Ari naco gituma dusaba yuko bokingira abana b'u Burundi, boha intege abaharanira agateka kazina muntu, boha intege abo barezi batakamba bamira abariko baronona urwaruka rw'u Burundi. Ikindi naco ni ijambo noshikiriza ubutungane bw'u Burundi. Nukuri twumvise ko yasohowe kubera ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekurira abantu badapfunzwe bikurikije amategeko. Bafise ibintu bafatiyeko, ndabifise imbere yanje ngo ndabisubiremwo, ariko ntibonera ko umuntu apfungwa kugira ubutungane bukore. Ndasavye ubutungane basoma amategeko bayakurikize, umucamanza yakoze igikorwa ciwe akurikije amategeko bamwubahirize.